abantu benshi bavuga ko bari mu rugendo ruja mu ijoro, ariko ndakeka ko hariho ababivuga mugabo barutanguye nabi. Aha niho urugendo ruja mu ijoro rutangurira. Aha niho kuba umwigishwa wa Yesu Kristo bitangurira. Urugendo ruja mu ijoro rutangurira hanyene. Naha ubanza kurokonesa ubupfu bwawe, ubanza kwemera yuko uri umunyabyaha, ubanza kwemera yuko ukeneye Imana, ubanza kwemerera Imana yuko usanze ataco wewe umaze, ubanza kwemerera Imana ko usanze ibyo wakorokeyemwo, ibyo wakuriyemwo, ibyo urimwo, ibyo wamamwo byakugize umukene, kuko byatumye ukena Imana. Watunze ibitari byo, uhusha ibyo wari ukwiye gutunga bya nyabyo by'ukuri. Imana yacu nidutabare. Muri iyo ntumbero rero, umaze gutera iyo ntambwe ubu bitanguye neza, kuko uba wugururiye umutima Imana ngo ehera ubu bukene mfise Mana, ndagukeneye, ndakeneye ubwami bw'Imana muri jewe. Muri ico gihe twabonye ngo umuntu afise ubworo bwo mu mutima kandi abwemera akaburukonesa akabwemerera Imana, uyu muntu ngo ubwami bwo mu ijuru ni ubwiwe. Imana yacu nihimbazwe. Murabyumva? Umuntu ngo ateye ino ntambwe yo kwemerera Imana yuko akenye Imana, ayikeneye, afise ubworo bwo mu buryo bw'ikemo, bwo mu buryo bw'umutima, aho hantu ngo ubwami bw'Imana buca butangura kuba ubwiwe. Imana yacu nidutabara. Turabye neza tuzobibona mu gice ca nyuma, tuzosanga intuze ya nyuma nayo nyene izotubwira yuko abafise iyo etape y'umunani nabo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Iyo etape y'umunani tuzosanga ivuga ngo abahamwa bahoga kugororoka, ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi ni hano tugomba tugarukirize. Nizera ko wumvise ikintu ca mbere cyo kwinjiza mu rugendo ruja mu ijuru. Ushobora kuba usanzwe uri muri byo, ariko ukaba wabitanguye nabi. Ushobora kuba utarabitangura, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nawe aha niho bitangurira. Ababitanguye nabi barashobora gusubiramwo bakabitangura neza. Nabanye n'umupasitori Zambia, intahe yiwe ivuga ko yabatijwe kabiri kose. Ubwa mbere yabatijwe akiri umwana, ntiyari bwamenye ibyo ari. Mbere yabatijwe gatatu. Wakiri umwana baramubatije mu ishengero risanzwe ribatiza inzoya. Hanyuma amaze gukura ngo arinjira mu baporoti, mu bakizwa, naho ngo ariga igice za nyigisho z'umubatizo, arabatizwa. Mugabo naho nyene ngo mu buryo bwa adolescence, mu buryo bw'ikiryoha bw'ubuyabaga, nyene abona ko umengo abigiye nyene gutyo nyene kubera ko biryosha, ari ntenerwa, ari vyiza kugira ngo umuntu abe mu Kristo. Mugabo mu nyuma ngo agendererwa n'Imana, amenya neza icari cyo ngo umubatizo wo mu mazi menshi usigura ko umuntu yemeye kwihana, hanyuma akemera gupfana na Yesu Kristo no kuzukana nawe, akabicaremwe gishasha. Atavuga ati bwa buri naho nabatijwe, sinabatijwe nemeye bijya bano ibi bintu sibyo nari nemeye, nabatijwe nyine kubera yuko umengo n'ugushitsi cagezwe. Ubu rero ndamenya icari cyo nkurikirana. Aca arabatijwe ubugira gatatu. Birumvikana yuko rero umuntu ashobora kugira ahantu gusubira inyuma akabitangura neza, ugafata ingingo yo kuvuga ngo nemeye ko nkenye Imana, ndacara umugorwa, ndacara umurushwa muri runo rugendo, ndakeneye Imana. Imana tunidutabare. None rero reka tugarukirize ngaha. Turabona ko iminota 30 isa n'ikwiye. Dusenga Imana, tudoswa mu kiganiro cy'ubutasi mave ntwaro umwanya munini ya cyane. Bene data bakunze ba kino kiganiro rero, birashoboka yuko ubitangura neza. Utari bwa bitangure nawe birashoboka yuko ubyinjiramwo neza. Ni hano ukwiye kwemerera Imana ugatera intambwe ukavuga ngo ndemeye ko ndi umworo
ndi umukene, ndi umutindi yafutanye, ndi kure y'Imana, nigijwe kure y'Imana kubw'ivyaha vyanje, hanyuma ukabwira Imana ukihana, ugaca ubabarirwa, ugaca wemerwa n'Imana, hanyuma ugaca bigenda neza, ugaca rero ubandanya nk'uko tuzogenda tubibona intambwe zizokurikira mu bice bizokurikira. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise atubwiye yuko kurokonesa, kwemera, kumenya ko turi aboro mu mitima, dukenye Imana, dukeneye Imana, dukeneye ubwami bw'Imana muri twebwe, ko ariyo ntambwe ya mbere ihamagara ibindi byiza byose byo mu bwami bw'Imana. Umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba asanze yari yabitanguye nabi, maze akaba ahisemo kubitangura neza, canke akaba atari bwabitangure, akaba ahisemo ko agiye kubitangura neza, numugirire neza ku byaha byose yatuye, yihanye, yagendeyemwo, umwezi umutunganye, hama mushoboze kubibandanya neza nk'uko tuzoshishikara kubibona, kugeza igihe azoba umuhirwe mu bwami bwo mu ijuru, yujuje ibyangombwa byose bisabwa. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen.